nta mahirwe meza y'ibihe vyose adashingiye ku mahitamwo wagize mu buzima bwawe canke ku vyo wahisemwo bizogukurikirana mu buzima bwawe. Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe, akaba ari jewe Ngenezimana Honorine muri kumwe. Ico ndagusaba ni kugira j'aime, commentaire, partage hamwe na subscribe kugira ngo uzohore ukurikirana ibikorwa canke ibindi biganiro bigenda bica ku mboneshakure no Fantasy Habari. Nkuko nariko ndavuga, nta muntu agira amahirwe yo kubaho neza mu buzima canke yo kurangiza ubuzima bwiwe neza, aryohewe, amerewe neza mu gihe atagize amahitamwo meza. Tugomba turabire hamwe kuri sujet canke kuri débat ivuga ngo ubuzima ni amahitamo, ubuzima ni guhitamo. Mbega tuvuze ubuzima ni guhitamo canke tuvuze ubuzima ni amahitamo, tuba dushatse kuvuga iki? Umuntu niwe afise uruhusha canke niwe afise droit yo guhitamwo neza canke guhitamwo nabi. Twese turazi ko amahitamo meza atuma ubaho uryohewe, atuma ubaho ubuzima ushaka, atuma ubaho ubuzima atamubabaro, atakwicuza birimo. Ariko amahitamo mabi asambura ubuzima bwawe, agasambura wewe w'indani, agasambura n'ibigukikuje, bigatuma uri kubaho ubuzima bwo kwicuza kandi amaherezo yawe akaba mabi. So ivyo nivyo tugiye kurabira, ndagusaba untege amatwi nkurikirane kugira ngo ushobore kumviriza cyangwa ushobore gutahura ivyo tugiye kurabira hamwe. Ariko mvuga rero ubuzima ni guhitamo. Uno munsi abantu benshi tubona bagenda bariko basubisa les conséquences z'ibintu bakoze, z'ibintu babayemo kubera iki amahitamo bagize. Uno munsi ugasanga ariko abaho ubuzima bubishe, ariko abaho ubuzima bubabaje, ariko abaho ubuzima butameze neza kubera ko yahisemwo nabi canke kubera ko yagizemo amahitamo mabi. Canke ugasanga umuntu ariko abaho ubuzima buryoshe, ubuzima bw'umunezero, ubuzima bwo gutwenga, ubuzima atari bwo kwicuza, atari bwo kuvuga ati yo menya, canke atari bwo kuvuga ngo kubera iki nabaye muri ivyo bintu, kubera iki yagize amahitamwo. Rero buri munsi umuntu agenda ahitamwo bivanye n'ubuzima abayemo canke bivanye n'ubuzima ashaka kubamwo. Abantu bariko babaho ubuzima uno munsi bahisemo. Mbega none kugira ngo uhitemo neza zogenda gute? Mbega none kugira ngo uno munsi ugiremwo amahitamo meza zogenda gute? Ni vyiza ko wiyumvira ico ushaka gushikako. Uno munsi hari abantu bahitamwo kubera ko ubuzima bubasugereje, ugasanga abayeho ubuzima butaryoshe, abayeho ubuzima peut-être background yiwe yakuriyemwo canke ikibana abayemwo canke ubuzima yakuriyemwo, bigatuma ariko biramwafekta, bikamutuma ahitamwo ubuzima ashaka kubaho. Burya uno munsi nyimba uriko urabona abantu bariko bagendera mu bintu bibi, bashobora gufata akarero abasuma canke ugasanga umuntu agendera mu ngeso mbi kanaka, nuko yabanje kwiyumvira arahitamo, soit yabiguyemwo ariko mu nyuma arica ariyumvira eske ndabibandanye canke sindabibandanye. Rero nta muntu ashobora kubaho atamahitamo yagize. C'est vrai hari ibintu bidushikira, mugabo ivyo bigushikira nyuma uriyumvira ugahitamo. Rero hariho abantu bahisemwo inzira mbi, hari abantu bahisemwo mu ngeso mbi, hari abantu bahisemwo gukora ibintu bibi, hari abantu bahisemwo kubaho ubuzima nyene butaryoshe mugabo bashaka gushika ku bintu kanaka. Ariko nta gihe na kimwe uzokwifuza kugera kure uciye mu bintu bibi. Ni biza ko duhitamwo kugira ngo dushobore kugera hamwe twifuza tutarinze gusubisa les conséquences. Uno munsi turabona abantu bahisemwo bivanye n'ivyo bakeneye, ugasanga uno munsi umuntu avuga ati jewe nkeneye kuronka amafaranga menshi, nkeneye kuba umutunzi wo kurwego rwo hejuru. Ugasanga mugabo amahitamo agize yo kuburondera ubwo butunzi canke kurondera ayo mafaranga ariko aburonderera mu nzira zitarizo. Ayo n'amahitamo agize. Ariko nubwo uzoronka ubwo butunzi nta munezero uzoburonkana, nubwo uzoronka ayo mafaranga nta munezero uzoyaronkana, ahubwo uzosubisa les conséquences z'ivyo warondeye. Ejo ushobora kuba uriko uraca mu nzira mbi, ugasanga uriko urondera amafaranga menshi, wiba abantu, ubesha abantu, ukora ibintu bitari ivyo kugira ngo ushike kuri bwa butunzi ukeneye. Ariko uramenye yuko c'est vrai amafaranga uzoyaronka, uzoyashikamwo, bwa butunzi uzobushikako, ariko uramenya ko babantu wagiriye nabi kugira ngo ushikeko, babantu wagiriye nabi kugira ngo utere imbere, babantu wahohote kugira ngo ushike ku vyo ushaka, nta hantu bija urasubisa les conséquences. Igihe kimwe uzoja ku vyo wabivye, uzosubisa conséquences z'ivyo warondeye. Rero ni vyiza ko duhitamwo hakiri kare neza, ukagira amahitamo meza. Iciza cyo kugira amahitamo meza nuko vya bindi ushobora kubironka utevye, mugabo ukabironkana umunezero, ukabironkana amahoro, ukabironkana gutwenga. Ni vyiza kuronka ikintu waruhiye utakiruhiye mu bintu bibi. Abantu benshi no munsi mu kugira ngo bashike kure canke mu gushikira ngo bashike mu bintu bifuza, bemera guca mu nzira zoroshe
kugira ngo babironke n'ingoga batababaye batarushe. Ariko ikintu cose uzoronka utarushe nta munezero uzokijana, nta mahoro uzokironkana, kubera ko muko kutaruha uzorya inguvu z'abandi, uzobeshera abandi, uzohohotera abandi, uzogirira nabi abandi, kandi abo uzoba uriko uragira nabi n'abantu babirondeye, n'abantu babikoze barushe, baraye amajoro bariko barabirondera, bagenze ingendo nini bariko barabirondera, bashonje, barushe, bashitse kuco bashaka barushe, ariko ugasanga uriko ushaka kubigerako utarushe, ushaka kubigerako bitakugoye. Rero ni vyiza ko turondera amahitamwo yacu canke turondera ivyo dushaka kugerako mu gihe twahisemo amahitamwo meza. Ikindi naco ni vyiza kuhitamwo neza kugira ngo ushobore kwiteza imbere we mu buzima bwawe. Uno musi hari abantu abona ngo ubuzima buragoye akabifata uko, agaca agira amahitamwo yukubaho yicaye, kubaho ataco ashaka kurondera, yukubaho ataco ashaka gukora ngo ashikeko, akaba ubuzima bwo kwicara gusa. Ariko nasanze n'ubuzima bwo kwicara buraruhisha, n'ubuzima bwo kwicara ntiburyoshe, kubera ko usanga uriko urasaba, uriko urarondera ivy'abandi, canke ugasanga uriko urya ivy'abandi, ivy'abandi navyo ntibiryoshe. Ako utaruhiye uzokaronkana umunezero. Ico utaruhiye uno musi ushobora gusaba bakakwanyira, ejo ugasaba bakakwanyira, mugabo mu gihe uriko urarondera uvuga nti jewe ntegerezwa gukora kugira ngo ndonke kino kintu, c'est vrai uraruha, c'est vrai urarondera ugakora ukaruha, mugabo alafa uraronka ca kintu wifuza. Tugaruke ku bandi bantu uno musi bavuye mu buzima bubi kubera ko bagize amahitamwo meza yo kwiga no kwiyubaka kugira ngo ubuzima bwabo bushobore gutera imbere. Ushobora kuvuga ngo kwiga uvuze aya mashure twumva, c'est vrai ego, ariko hariho n'ayandi mashure umuntu ashobora kwiga mu buzima bwiwe, ugasanga umuntu ariko agenda yiga ko ku buzima bwiwe, ugasanga ariko arafata des décisions, ariko yiha des principes akiraba. Jewe nifuza kugera aha hantu, jewe nifuza kugera kuri bino bintu. Reka rero kuvyivya ntandukanye n'aba bagenzi kugira ngo atazombuza kugera hamwe nifuza. Reka ntandukanye na bino bintu, ntebe gukora bino bintu, nifatikanye n'ibintu vyotuma nshobora kugera kuri ya ntambwe yanje nziza. Ugasanga kandi bariko bariyubaka mu buzima bwabo, kandi kiri naco nasanze ata muntu ashobora kwiyubaka mu gihe ata amadecision meza yafashe. Nta muntu ashobora kwiyubaka, nta muntu ashobora kugera aho yifuza, nta muntu ashobora kubaka ubuzima bwiwe mu gihe atafashe ingingo nziza, mu gihe atafashe ingingo yo gutandukana n'abagenzi babi, mu gihe atafashe ingingo yo gutandukana n'abantu babi, mu gihe atafashe ingingo yo kuvavanura n'ibintu bibi, mu gihe kandi atafashe ingingo yo guheba ibintu vyose bidakenewe bitamugirira akamaro, ataco bimwinjiza mu buzima bwiwe, ariko yemera gufata ingingo zo gukora ibintu bishobora kumugirira akamaro mu buzima bwiwe, kandi bikanatuma ubuzima bugenda neza, kandi ubuzima bwiwe butera imbere. Rero abandi bantu nabo uno musi batigeze bava mu buzima bubi babayemwo kubera ko bagize amahitamwo mabi, baravyishizemwo, tw'ubuzima n'ubunyene twarabibayemwo, vyarashitse tubirimwo. Rero reka tubibandanye, ahubwo kugira ngo tuvyirinde ntibize bidukomeretse gose, reka duce muri izi nzira za hafi. Ugasanga ariko agira amahitamwo mabi, ariko akora ibintu bitajanye, akagendana n'abagenzi babi mu kwimara ama stress, ariko n'ibidroge kugira ngo ashobore kwimara stress. Ubuzima ni buto, ariko none mbega uriko ukora iki kugira ngo ejo washika kw'iherezo ryawe canke wava muri ino si abantu bazavuga ati yavuye akoze kino kintu, yavuye hariho ibintu yakoze yashitseko. Nize kandi ko tugira amahitamo kugira ngo ubuzima bwacu bugere ku ntambwe twifuza. Ariko umuntu yagize amahitamo mabi, misi yose yamye aheza nabi, misi yose yamye agira consequence, misi yose yamye ajya ku ngaruka z'ivyo yarondeye n'ivyo yabayemo. Turiko turarangiza ikiganiro cacu, nagomba ndakubwira ngo amahoro, umunezero, iterambere uzogira ejo canke uzogira mu myaka iri imbere biva ku mahitamwo uriko uragira uno munsi, biva ku mahitamwo uriko uraha ubuzima bwawe uno munsi. Rero uriko urankurikirana, nuhige kugira amahitamwo mu buzima bwawe. Ikintu cose ukora ntugikore upfuye kugikora gusa, ariko banza wiyumvire, hanyuma uhitemwo, mbega kino kintu birakwiye ko ndagikora, mbega kino kintu nagikora kizonzanira ingaruka mbi izahe canke kizonzanira ingaruka nziza izahe. So turangirije ngaha rero, nagomba nshimire mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiyago cuno munsi, nizere ko cabafashije kandi nizere ko cabahinduye. Numva narangiza ndababwira ko canke ndabasaba ko mubandanya mukurikirana ibindi bikorwa canke ibindi biganiro bigenda bica ku mboneshakure na Rupita Sinah TV. Mwaraheza.